Haraheze imisi hibonekeza mu gihugu abantu benshi barwaye indwara y'amaso, amwe bita amaso y'imbwa. Iyo ndwara y'amaso ikaba yandukira cyane biciye mu gukoranako n'umuntu arwaye iyo ndwara mu gihe yivyiringiye canke mu gukora ku bintu byandujwe n'umurwayi. Ibimenyetso bikuru bikuru by'iyo ndwara navyo nibi: amaso atukuye, kuvyimba ibigohe, kwivyiringira urudaca, gufatana kw'amaso na cane cane mu gitondo igihe umuntu avyutse, kubabazwa n'umuco bigatuma umuntu aguma akorora amosozi. Iyo ndwara yandukira n'ingoga cane bivuye ku mosozi canke ibirashi no gukora ku bintu vyakozwe ko n'umurwayi hanyuma ugakora mu jisho utakaravye neza. Ni indwara ivurwa kandi ikira vuba. Nagira rero nsabe abenegihugu ko boheba ingeso yo kwiha imiti batandikiwe n'abavuzi, kuko iyo abantu baja barakoresha imiti nabi, ingaruka mbi nuko idaheza ngo isubire kubakiza. Naho iyo ndwara y'amaso ishobora kwikiza, hariho ingingo umuntu ashobora kwifatira abonye ibimenyetso, nko kwikandisha amaso udutambara dukanye imbere yo kuja kurondera ubuvuzi. Tuboneyeho rero akaryo ko guhanura abenegihugu ngo bikingire iyo ndwara y'amaso mu gukaraba neza kenshi n'amazi meza n'isabuni, mu kwirinda kuramukanya duhana iminwe, mu kwirinda kwikora mu maso mu gihe tutakaravye neza. Mu ntumbero yo gutuma abantu batandukizanya, duhanura abanyeshure n'uwo wese yafashwe kuguma imuhira, gutyo tugabanye ubwandu ku bantu benshi. Si indwara ihitana abantu, ariko irahungabanya ibikorwa vya misi yose. Twitwararike rero gukurikiza ingingo zo kugira isuku cane cane mu gukaraba n'amazi meza n'isabuni.